Yes man, the Miakas Vichou love it is Mukali wa live music. Yeah man, Mr. Samsung, you know. The number one showman is African Mutaliban. Yes, you know. Kajya kayoya hano twahuriye. Nari mfizi bisuko sinzi ko bibonye muri video. Kandi kaciye kemera mu ngo. Tupangiye look. Ariko nabana kino gihe uri kwakorotsa inkonda bigakomera mu ndirimbo uri kuririmba. Ubu ni ibintu bimeze neza cyane nibaza ko vuba cyane ahubwo. Ndanakubwire yuko igenekerezo ry'umunani ukwezi k'umunani ngiye kubaha album. Iyo ukora akazi Edison ntuze n'umunsi n'umwe ntuzube satisfait ku bantu bamwe gerageza kurondera bose. Nimba Vichou akora karaoke kajya kane mu ndwi ugasanga hose yujuje saba abavyeyi gusa saba kuze gusa baza muri zo karaoke haraza n'aba bajene. Sasa abo bajene rero muri za ndirimbo nkora ngomba kwinjiramwo nabo nyene nkafata ijya mitima yabo nkayigarurira. Wako ari kibazo kimwe utarakora wa mugabo Deodora yangu kama ijaingia munani mu video usinivurugi. Katoto matata na wazaji ntaka kamata Katoto matata Miakas. Yes, nkuko vyama misi yose murabizi tugeze hano kuri kamera za Niyosal TV tubatubazaniye bishasha ngara mazi misi batubaza ngo mwagihe bimeze gute tugera turabe yuko bishitse tukaja hirya gato ko munyotego hanyuma mukadusaba ati amazi arihe kugira ngo dushire inyota nuko nguko ni Edison ndayahoze ngarutse ndi wawundi nyene Arkeni agarutse ari wawundi nyene ibintu bimeze neza nongera nshimira cyane abakunzi ba Niyosal TV mudahengeshanya kutubwira yuko ivyo tubashikiriza vyose biba bimeze neza kandi tubashikiriza ibintu babiri ku mwanya kuko ndi kumwe n'umutipe kandi ari ku mwanya yitwa Vichou peace and love abenshi muramuzi arafise uko yinjira kenshi aramutsa abariko baradukurikira. Katoto matata na wazaji ntaka kamata it is Mukali wa live music Vichou love Mr. Samsung man Mr. Gucci man ndabaramutsa ndababwira nti sangwa ikaze kuri Niyosal TV ni Vichou love Mukali wa live music ubugarutse na Katoto matata ni vyinshi Gucci man umeze neza my brother chemeze neza cyane ndabona kukeye oya nacho mbaye kandi akuzuye nikamurikwa nawe urabizi ufise ukuru usigaye wambaye ibintu byose biri ku mwanya isurubari ya bien mugaya katishire nyene kamwe kagezweho katuja kuntuze nacenda guha mic nanjye janye n'ikirato ewa ko ari amavuta ni ibintu by'amateka gusa ariko nizere ko mumeze neza bwana Vichou peace and love tumeze neza cyane twahirukana kera gusubira guhura nawe n'umunezero udasanzwe eka naje n'umunezero ugeretse ku wundi ahubwo ndamutsa n'abakunzi ba Niyosal TV ndabwira nti sangwa ikaze nagarutse kandi ngo tuyage kandi ujuri wa wundi nyene oya nahindutse gato kuko tugusize ahabona nyuma yo kurondera umwana twamubutse umwana twaramuronse wa mugabo we umwana yarabonetse. Yes, Vichou reka tuganire ku bijanye n'akazi kawe haruhanda yuko tubona ukomeje kwagura imbibe ijya nino wahora mu gihugu ca Uganda kuvuye mu gihugu ca Uganda ntitwari bwakorane kuri Niyosal TV ngaho tubwire mu gihugu ca Uganda icyari cyakujanyeyo. Mu gihugu cy'u Buganda nari najanywe na collabo umukobwa w'umukongomani kazi mugabo aba muri Amerika yaragomwe Vichou love baravugana na The Fighter Production lebo hama manager barahujije nicemeza ko bahuje narafashe indege ndagenda mu Buganda ndihiwe n'uwo mukobwa kubera nawe ari umuririmbyi kazi yavuze ati mu Burundi nshaka Vichou love. Ako muri iyi minsi bwana Vichou uri gufata indege cyane hari igihe tugeze kubona wafashe indege werekeza mu gihugu ca Kenya. Yes, kino gihe nawe werekeje mu gihugu ca Nairobi hari ikindi gihe twakubonye werekeje mu gihugu cy'u Rwanda aho hose bigaragara ko muri The Fighter Production ibintu bimeze neza ntugifata imodoka kandi aho hantu hose turiko turavuga imiduga irashika eregana akuzuye nikamuriko kandi ni vyiza ko tubandanya gutera imbere imiduga turayisanganya urabizi sasa twobandanya kugenda mu miduga canke no mu kirere harakenewe yoho mu minsi izabwo tuzoja no mu mazi atari sana. Vichou twarabonye na cyane cyane ukorana indirimbo na Washington igihe wari ngaho nubwo wavuze ko ari ugiye ukorana indirimbo na Nyamukobwa indirimbo wakoranye na Nyamukobwa kino gihe ntiturayironswa cyangwa ntiturayironka ariko iyo Washington mwakoranye Who Can Love Me reka cyangwa ati Who Can Love You kubera we wavyirabije cyiko oya nawe urashobora kubivuga bishobora kuba byarakubayeko niyo yatanguye gusohoka kubera gutangura gusohora indirimbo ya mbere yuko collabo yari kujanye muri Uganda isohoka
bon icanjanye muri Uganda Kampala canke mu Buganda sinajanywe n'indirimbo yiwanje najanywe n'indirimbo y'uwo mukobwa hama programa ziwe azipanga uko avyumva sivyo wewe warijimwe amajwi urigendera jewe indirimbo naramufashije kuyaranja kukaba nkako yari yandungikiye ivyo azoririmba arambwira n'ivyo ndirimba mugabo nagiye gusanga bidahuye hama agenda composer hama muri arrangement muri studio ndakoramwo naje ndashiramwo amagitare ndatanga amayide kuri piano donc ivyo twarafashanije ariko rero ugaca wumva yuko indirimbo yiwe ni yiwe sigwanje yansavye ko nshiramwo amajwi baravuganye na The Fighter Production ibisigaye gusohora indirimbo muri kese azoyisohorera hashaki hageze ko ayisohora azoyisohora hama yajewe na Washington ni indirimbo yiwanje ni nk'iciyumviro caje kwa Washington mugaca uyu mugabo uko ndamuzi yashwaniye manager amubwira ati wewe urashaka kuzana umugabo nk'uyu akomeye nzi muri kino gihugu ciwanje twakoranye indirimbo yitwa My Burundi ijwi giwe numvise no kunabonye avuza umuziki urashobora kumuzana utambagije ntashobora gusubira inyuma uko bigenda gose hama Washington amubwira ati are you ready dukora karirimbo namubwira ni I'm ready for you tutangura kujya kuntu watanguye winjira muri ndirimbo Who Can Love Me the number one showman East African Mutaliban Vichou love niko bimeze ako ngako nyene abantu bibaza ko ari akantu bamikishije mu ntuze muri studio ivyo ni Vichou biza kugaragara ko Vichou original niko ameze niko wumvise mukali wa live wumva iki nuko nguko nta kindi vise ndenza ni myaka hariya muri Samsung muyaga maki muri Samsung tuyaga ibintu vyiza cyane urabizi ko toujours promotion ku bice 20 kwijana na mateka nyene agumageretse ku yandi muri Dream House tuvuga tuti twebwe umunezero wacu nuko abantu bose batunze ama Samsung twabagabanirije ibiciro nizo zonyene ni zibiri wa mugabo we ajana nibaza ngo sivyerega nivyo hiyo ni zibiri ndaziguha zose imbere yuko ugana amasezerano na Samsung wari usanga utunze Samsung nyene jewe nigeze kuba ntunze iPhone hama ndaja muri Samsung nja muri Samsung nyene barangomwa urabona telefone ni zibiri wa mugabo we telefone n'amafaranga ari mu mufuko wa muntu urakaze miliyoni hano harimo miliyoni 4 wa mugabo rero ariko bakubwira muri Dream House muja gukorana bakubwiye ko bakugomwe iki bon bagomwe ibikogwa n'umwitwarariko wiwanje ukuntu nkora baravuga bati ujya muntu uko biri kose yiyita mukali wa live kandi turamaze kubibona dukoranye niho buri cyo turonka nawe niho buri caronka no ko ya mitwe igiye hamwe ico vyari ikintu gikomeye niki kintu bazokunguka kuri wewe niki kintu nawe uzokunguka kuri bo ico bazokunguka kuri jewe nk'ubu urabona kuri Niyosel TV ntibarishe muga nka brand ambassador jewe hano ndiko ndabivuga sivyo anje aho tubira turaheza indi mama magahinda basi oya ntuheza nabo heza na jewe wa mugabo hanyuma kandi urabona ko duviza hano dukorera ibiteramo henshi Crossroad tous les jeudis et les dimanches aho hose kandi naho tugusanze ukora cyane wemeye kubwo kubaha amaradiyo ndetse n'ibinyamakuru kabisa ushira gitari hasi uravuga ati jiwe abangaba tugegerezwa kugira gute aba bagabo mbanze ndabavugije tuyage yego Crossroad bar rero uravyumva ni kuwa kane no kuwa Mungu hama vendredi samedi Sky Star ariko ugaca umva ko inyungu rero babantu bazoronka nuko Vichou akoranya abantu benshi kundwi sivyo abo bantu rero ndavize ububasha bwo kubakonvenka ngo baje muri Dream House kugura ama Samsung kandi ari kwibeyi nto kuko urumva wibaza nk'imiliyoni nk'itelefone yagugwa miliyoni 2 ubu tukaja tuyigwa ku miliyoni n'ibihumbi 800 umva bimeze iba yatakaje ikinone kugira ngo muyikorere ko ivyo biciye oya nta nakimwe dushaka ko abantu bose bajana n'iterambere batunga isi mu ntoki wa mugabo no gutunga isi mu ntoki kanikomereze na ibisigaye urumva ko rudanwa duheje kurukora Dream House turi hano na cameraman Kenny amatelefone dutunze ntabwo ari ama Samsung ndabaserukira jewe nka brand ambassador nimugira ubwoba nuko Vichou warakoze byinshi bitandukanye muri kahise na cyane cyane kandi byose byagiye bishimwa kubera iki kino gihe hari utangiye kubona utangura kugaragara mu makampuni uba nka brand ambassador nibaza ko ni the first time ubaye brand ambassador company kanaka niyo ryambere ariko nabandi nibaza ko bagiye kuza vuba koko urabizi Edison ikintu cyose kigira intango mu muziki w'u Burundi bwana Vichou nibaza ko bitanga image nziza kandi vyerekana ko abaririmbyi b'u Burundi
bariko barakora sikuvuga ko batakoze kuva kera ariko ubu biriko bimenyekana rero kandi biboneka ko n'aya makampuni ratanguye kwizera canke kwizigira abaririmbyi b'abarundi na cyane cyane yes nuko ndabona kaluke kameze neza mu mutwe yes man dukubitiramwo tentile hama tukavuga tuti uyu mugabo iyo bija hose ibintu kabisa bari ngo muri Defect Production biri kuyobera bariko baramuraba naho ukavuga ati kujana nibihe vyamyeho nanje ubwo urumva singomba gusigara inyuma kano kanya bakubisa gacube kameze ukuntu bereke ndabereke gute uyu mugabo ahubwo umukameraman nakora akazi yabikoze neza iyi look nayo yitwa gute Gavisho izini look umuririmbyi wese agomba kuguma ikintu cyose kigira izini wanyu ndabizi oya ibyo by'amazina reka tuvyihoze mwaba umenye ko nta kibera ubusa twebwe nta kintu na kimwe dukorera ubusa ubwo iyi look kakana cyagihe murira hahandi kagusangamwo tentire ahubwira ati je vya tentire ntavyo nkeneye agacupa kajya kayoya hano twahuriye nari mfise ibisuko sinzi ko bibonye muri video kandi kaciye kemera mu ngori tuvangiye look ariko nabana kino gihe uri kwakoroza inkonda bigakomera mu ndirimbo uri kuririmba ubu ni ibintu bimeze neza cyane nibaza ko vuba cyane ahubwo ndanakubwire yuko igenekerezo ry'umunani ukwezi k'umunani ngiye kubaha album ni navyo duhava dushikako haruhande yaho watuzaniye indirimbo kandi uri kuratuvangira tunavuge tuti congratulations parce que uri kutuvangira indimi zitandukanye turagusanga mu cyongereza turagusanga mu giswahili turagusanga no mu kirundi ariko hari kutakira kumwe zino ndimi uri kurahuza mu kuririmba canke mu kazi kawe k'umuziki Vichou iya vyumvisa vyakira gute na cyane cyane ama comment anyuranye atandukanye je ndavyakira neza kuko iyo uri kurakora bagomba kukuvuga rega ntibashobora kukuvuga utari kurakora kandi ndabikunda cyane parce que wumve ngo nimba ndiko ndakora hama bakavuga mbona ko ibikorwa ndiko ndakora biriko biratera intambwe kuko harabarondera ko babavuga bikanga sasa rero je mbonye abantu ariko baramvuga sinshobora gushavura n'umunsi n'umwe habwo ndaryoherwa kuko mba mbona ko akazi kanje bariko barakara voilà avyumvikana ko kuvugwa kwawe no kugukomeza mu bikorwa kuko mugani wawe nuko nkomeza kabisa nuko nguko bisanzwe bimeze indirimbo Katoto ni title tutatumenyereye kuri Vichou Katoto tuzi ku Gatumba tuzi nta bundi buhinga tuzi urukanywa ni za title zazi nizo ku Gatumba kino gihe bisa nka uri kuratwinjiza mu muji cyane akora mu bana ibi vyiyumviro biriko bizanwa na management cyangwa n'ibishagira ati kuva aho vyakabere kandi abavangire abana bafite aho bisanga abaruguru nabo nyene bafite aho bisanga n'abapapa na mama nabo nyene bafite aho bisanga iyo ukora akazi Edison ntuze n'umunsi n'umwe unuzube satisfait ku bantu bamwe gerageza kurondera bose nimba Vichou akora karaoke kajya kane mu ndwi ugasanga hose yujuje saba vyeyi gusa saba kuze gusa baza muri zo karaoke haraza n'aba bajene sasa abo bajene rero muri za ndirimbo nkora ngomba kwinjiramwo nabo nyene nkafata ijya mitima yabo nkayigarurira ibintu bikagira inzira kuko ninaguma ku ruhande rumwe nzosanga hari habo ndiko ndatakaza ngomba rero ko batora bose nico gituma ubona n'amaluke mu mutwe aguma hinduka uno munsi ugasanga tentire uno munsi ugasanga kacube ejo ugasanga ibintu vyose nyene nzobikora kugira ngo abantu bose biyumve muri Vichou ariko indirimbo Katoto weyane tufite target yihe ijya ndirimbo niwumviriza style ni style itamenyerewe muri kino gihugu cy'u Burundi kandi ntakekeranya ndi wa mbere aririmbye style ya kuriya mu Burundi navuga rero bimwe ndababwira muri Defect turakora bagakurikira abandi twebwe ntitushaka gukurikira abandi dushaka ko badukurikira kuko nkako icivugo nuko twama turabambere dutangure abandi bakurikire niba warumvirije indirimbo difficile iheruka gusohora yitwa Ejo Petit frère umbarira umuntu amapiano umbarira umuntu w'umurundere bwa chorestiri nk'iki kandi benshi mu Burundi bagacavuga ngo yango bariko bagira ngo ibintu bitari vyo twebwe turabatangurira abandi badukurikira iki kibazo bwana Vichou kuki abagaruka kuvuga yuko ivyo muri komakora bitari vyo baba basanzwe atarabahinga mu muziki kuki mucirirwa imanza n'abatarabahinga mu muziki je nibaza ko Edison kubisanzwe nta kori bariha yo baba bari ikori nibo tuvuga ariko kandi jewe sinza ngo ndababuze ngo ntibatuvuge kuko plus batuvuga plus dutera imbere twebwe hoba hamaze kukwegera abahinga mu muzi bakubwira ati Vichou ijya ndirimbo wakoze nta manoti ifise ijya ndirimbo wakoze hari hagahaze haruhande yabo twumva bapfa kubivuga kubera babumvije amatwi gusa mugabo batinjiye mu buhinga oya mu Burundi dufize ikibazo cyo ko dupinga tutazi ivyo dupinga nico kibazo kandi jewe sinzigera nankira umuntu numwe gupinga kuko
ni shwayo canke ni droit ziwe zo kuvuga uko avyumva mugabo nka Vichou abantu bose bazi mu album angahe ubu vyo babigira binanire kweri canke ni hahandi umuntu yavuze ati wa muhungu ari hwenyetse gusa gatoya n'umwanya ukaza umubona aravumbutse kandi sasa iyo tuko dukora ibintu nka biriya tuba dufise icyo dushaka gushikako kuko no kubwiza ukuri nk'umuproducteur yakoze ijya ndirimbo no mu professionnel niyo kwemera ko ikintu kibi gisohoka jewe nka Vichou ndi mu professionnel sinokwemera ikintu kibi ko gisohoka sasa ubonye ibintu nka biriya rero uzoza uratahura ko mwene ujya muntu yavuze twebwe nta ngorana duteye ahubwo twebwe tuba turiko turaba imbere nk'uyu mukameraman ariko arankamera hakuna kurudi nyuma nikuangalia mbele ndio hivyo Katoto yasohotse iriko irabikora ijya nino ku ma social media haruhande y'ama sezano madimisi usinya nibutse bariko baradukurikira kuri Niyo Star TV uyu mugabo Vichou Peace and Love ku gicano le 1er juillet 2021 igicano yare cyari gicano gihezagiye kuko ni gicano cazananye bukuru yes twarabitangaje twanabibabwiye niwe yaririmbyenye n'icubahiro umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bategetsi bari basanzwe bari kumwe arahamagaga nk'umuntu ariko arabikora neza mu muziki w'u Burundi ati music live usanzwe ukora nta wundi muntu numwe ashobora kuza gutwenza abategetsi nkabo uragenda urabikora kandi ubikora neza twarabishoboye tunaguketse murakoze cyane ahubwo dushimira n'Imana yadushoboje amina yes. Vichou indirimbo nyuma yo gusohoka kwa dufite amakuru yo kwizera wanabikomojeho gati imbere yaho yuko witi 2021 ugiye kurekura album nshasha y'indirimbo 10 ndirimbo 10 yes izogaragaramo indirimbo twari tumaze iminsi turiko turumvira cyane n'indirimbo nshasha tutarumva urakoze cyane Edison muri management gushika ubu ntituravugana mugabo jewe de preference nshaka kubaha indirimbo atanimwe murumva muri zo sinze kuba nk'ababandi acaza n'indirimbo zo muri 2012 tugeze muri 2021 oya je nshaka kubaha indirimbo n'imiburi buri zo muzokumvamwo nazo nyene si a 100% si ndavyemeza kuko management ntibaramuruhusha indirimbo mushobora kumvamwo Katoto mushobora kumvamwo Who Can Love Me mugabo nazo nyene sinashaka kubanje ko zijamwe nashaka ko babantu rero bapinga harageze umwanya wabo ngoma nabahe album bace bavuga cyo twumviriza rero ikirundi kirimo kangahe kwijana igiswahili kirimo kangahe kwijana kubera abarundi kenshi bamaze iminsi bagutungura utoka tuyo mugabo ikirundi ari kugishira hasi ari guduza indimi zo hanze y'igihugu gusomba burya abantu nuko bafise ibibazo wora ba album ya mbere cyari kirundi album ya kabiri cyari kirundi nka 98% album ya gatatu nayo nyene cyari kirundi kivanze mugabo ikirundi cyari cinshi iyubu rero yiwanje no babwiza ukuri ni kirundi cinshi kugeza kuri 99% ku migani kaze ishobora kubidakaze tukajana nibihe aya majambo abajene bakoresha kuko ikirundi naco urabizi ko kiri sinovuga ngo kiriko kiratituka mugabo hari amajambo ayo majambo abajene bakoresha nayahe bwana none Edison nk'ubushatse kumbwira icyo bita kududurirako bataciye mu migani oya hari amajambo abajene mwino minsi urumva indimi zarahindutse sigaye twarahinduye ibintu kubiba mwe nako si bibi oya si bibi reka tujane n'isi mugabo nitwibagire iyo twavuye nico kintu abantu bagomba kumenya nibaza ko ajya amajambo reka baze bayumve muri album muganda azi ko bayazi benshi iyo ntanguye kuyavuga barayazi ariko kizoba ari kirundi z'ukwezi k'umunani tugusanze mu kibanza usanze uvugirizamwo hano niho uzo muri kino album canke biracyari mu nteguro gushika ubu muri The Fighter Production ntibarambwira hehe bishoboka ko hashobora kuba ari hano kuri Crossroad ariko nibaza ko ku munsi wa mbere canke wa kabiri ikibanza tuzoba twamaze kugitora tukibwira abantu nuko nguko bisanzwe bimeze Vichou Peace and Love ndabona twotera tugana ku muzo tutamara uburyohe uzotubwira album iri mu gusohoka haruhande yaho ndabona nabariye batanguye kutangura kukurekera mbe ari hehe bimeze gute niwe wantwaye ugira utangure kuvanga zandi mitsawe n'ibitari gira message ubwiye abakunzi b'umuziki w'u Burundi na cyane cyane dufatire kuri album ugiye gusohora tariki 8 z'ukwezi k'umunani babwire n'izina ryayo haruhande yaho wongere unagira icyo basaba kuko warabahaye agaseke aho gaseke wabahaye nimba hari batarakabona wongere uberekeze cyangwa bahe inzira y'ahantu bogasanga naho sa kandi nikakabibe kazimira kitwa Katoto urakoze cyane ubwa mbere na mbere album izosohoka itariki 8 z'ukwezi k'umunani ikibanza nzokibabwira mu ndwiza hanyuma album izoba yitwa Embargo
ambargo bazokushobora kumvamwo ibihano muzomenya ivyo bihano ivyo ari vyo nimba ari Vichou yabifatiwe canke yarabifatiye umuntu barakuboheye amaboko imugongo navyo birashoboka wumva nyene ngo umwana w'imfuvyi yumvira mu rusaku niko bimeze hanyuma ni indirimbo Katoto yasohotse bamwe n'abandi bakayivuga kuko bashaka ariko ntidushobora guha abantu ico twanka canke kibi oya duha abantu ico twemera nico gituma twemera indirimbo igasohoka abantu rero baje kuri YouTube wandika Katoto by Vichou kuri YouTube ni direct kageza neza sha utubona ko ari ibintu kujana n'ibintu ntazi gato nuko ngo reka nihorere tuba twateguye abana bariya mu bagiye barakura ku masamirizi bakomeje kugaruka ko mu ndirimbo waririmbye Who Can Love Me ngo ntibazokunteranye ko ngo nuko ntagira gute ntuzumva amabwire ngo nuko ntabona nuko nguko jewe nibaza ko iyo umuntu aririmba umuririmbyi n'umutima niba ari ibibazo nabajije ivyo ngivyo baguma bambara ati jya mutiku tubanze kino kibazo kubera kiteruma yagarukanye iyo no mu ndirimbo 10 zigiye kuza izogaruka ushobora kuzoyisangamo hariko mudemu baguteranije ko ngo nuko utabonaga Vichou oya nta muntu n'umwe kabisa ivyo rega genda biririmba Edison navuze ko ntabona hashobora kuba hari umugaye ariko arabibwira wari kuravugira umugaye kuguru canke ukuboko jewe urumva nishira none ko ndi buvuge ngo nibazo ntuzumva amabwire ngo nuko nacitse ukuguru atari vyo erega umuntu aririmba ibiri vyo urumuvugi uririmba ibiri vyo kandi hariho n'abatabona bishobora kuba bibako nuko nguko hari nabo byariko birashikira canke biriko birashikira nubu nakakwameze uku ntumwegere nako yabaye uku tunafatire naho nyene tuvuge tuti ntuzumva amabwire ngo nuko atamafaranga mfise nivyo nibibaho nivyo ngivyo urumva ico kintu cyose kirashobora kugira umuntu ruhumyi bivanye na handicap afise nuko Vichou ndagushimire cyane hanyuma turi hano mu kanya ndavatuza kurukamagira turiko turatamba uduhereza mivango indirimbo zitandukanye zimeze neza nta kindi nokora atari kugushimira kukanya waduhaye hano kuri kamera za Niyosel TV reka nanje nabakengurukire cyane Edison nujya mugabo mu buhinga bw'ivyuma hariya kuri kamera yitwa Arkeni nawe nyene nibaza ko ameze neza cyane kandi ndamukengurukira nkengurukira cyane rero n'abantu bazoza kudushigikira lo wit kibanza utaratubwira tubereka album nshasha oya nibibanza bizwi kuko swat nibibanza bibiri ariko sinovuga ngo niki kubera ko tutaravugana na management ariko vuba cyane ndavyandika ahubwo ntumirira abantu Edison kuza baraja kuri social media za Vichou Facebook, Instagram, barabe bavizite hose ndiko ndahakorera gose kugira ngo bamenye exactement ikibanza ni ryari canke sangapi nuko ngoko tuheraheza na Airtel mutangura mu ndirimbo Who Can Love Me hayo mace nigira the number one showman is African Mutaliban yes you know bisanzwe bimeze you ni Vichou peace and love ubona ko ahageze hose ntabwo abana bari abakanya ahageze hose abantu bigenda neza birafata inzira no mu kanya ndabona hari abantu benshi bamutegereje hano urabona ko bari ko aritambira ka muzika we kasha ni myaka nuko nguko avuga ngo urashaje nawe ibyo birabaraba wone ndi yabivuze ntibazobura kuvuga n'abatanguye imbere yanje ntibarasaza abo bose urumva igikuru ubwo mubereka ko kiri muto ukwiyambara agapataro kadeshire karato kagezweho gapira kameze neza ndetse na kaluki kameze neza Vichou ndagushimire cyane urakoze cyane Edison nanje nabakengurukiye gose